mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye, ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa. Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda insengero zarafunzwe kandi twese twarabibonye. Gusa uyu munsi nyakubahwa Paul Kagame yararamutse afise inama n'ihuriro ry'abamizirima mu Rwanda. Mu majambo yiwe yumvikanye avuga yuko yifuza ko insengero zugururwa, ariko hakaba ikintu gikomeye cyo kuba bosukura ivyo bumvikanye mu itegeko ry'itariki ya 31 z'ukwezi k'umunani mu 2018. Gusa Paul Kagame yagiye yumvikana kenshi yigisha bene gihugu ko abantu badakwiye guhendwa n'abiyita abahanuzi canke abakorera Imana, ngo kubera yuko ntivyumvikana ukuntu Imana yo nyene ariyo yamushize ku burongozi kugira ngo abe umukuru w'igihugu. Ngo rero ntivyumvikana ukuntu Imana ishobora gutuma bene gihugu ku bandi bene gihugu aho yotumye Paul Kagame. Bimaze igihe kinini abantu bakaza kambira ngo bamfitiye ubutumwa nk'abakira navuba aha ngaha ntabwo ari kera, bambwira ko Imana yabatumye, mbatega amatwi. Ariko nubwo mbatega amatwi ntabwo mbemera. Ndetse simbibabwira ariko bavaho bazi ngo ndavuga ngo urabeshya, ni umunyakinyoma. Mubo Imana yatuma mu by'ukuri n'igihe abanza guhera. Kuko mujya kuntora kuba umuyobozi wa RPF nkoresheje n'ururimi rwabo, amagambo yabo, bavuga ngo Imana yarabakoresheje murantora. None se ari uko bimeze kuki ari mwe yatuma kandi ntintume cyangwa ntimbwire? Mu ijambo ryiwe rero muri iyo nama yagiranye n'ihuriro ry'abamizirima mu Rwanda, yumvikanye avuga yuko hamwe abene gihugu bo bishiramwe mu bushake bakuzuza ibisabwa n'itegeko ryo 31 z'ukwezi k'umunani mu 2018, amasengero yosubira kugururwa, abantu bagasubira gusenga. Muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Gusa ku bwa Kagame nuko abantu boshiramwo ubushishozi bagashiramwo kwiyumvira, apana kuba bari mu masengero gusa, mu gihe amasengero ku bwa Kagame avuga yuko atakintu kinini amaze, ngo kuko niba ushaka no gusenga ushobora no gusengera kuri telefone. Muri iyi nkuru y'uno munsi reka turabire hamwe uko vyagenze kugira ngo amasengero yugagwe, kugezaho Son Excellence Paul Kagame avuga yuko ataco zimaze, kuko ngo usivye na development ahubwo nyabona nta nakazi zitanga. Ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu barriere, ugahagarika abantu ukabeshya icyo ricyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero ikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo babwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa yabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu Bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye. Ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa. Ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu, ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima bamurya.
Itariki 31 z'ukwezi k'umunani ni mu 2018 hatowe itegeko inimero 72 aha ni muri guverinoma y'u Rwanda. Muri iryo tegeko nimero 72 zo kuwa 31 z'ukwezi k'umunani mu 2018 guverinoma y'u Rwanda yashizeho itegeko rigenga amadini n'amasengero. Muri iri tegeko nkuko ribisobanura ryavuga ko amasengero yose yo mu Rwanda ategezwa kuba yanditse muri Rwanda Governance Board. Iri tegeko kandi ryavuga yuko izi nsengero zibwirizwa kuba zuzuje ibisabwa haba ku mutekano n'isuku y'abayasengeramo. Ariko kandi kubwira itegeko rivuga yuko atari ibi gusa ahubwo nyabona n'umurongozi w'isengero bamwe bita abapasiteri canke abandi bose babwirizwa kuba bakuru b'isengero bategezwa kuba bafise ubumenyi mu vyerekeye ijambo ry'Imana bimwe bitwa theology, kuko ngo bamwe baza babonekewe bakaza bahenda abantu bakavuga ko ari Imana yabatumye. Kubwa Perezida Paul Kagame we ngo abona ko ari uteka mutwe. Kubwa Son Excellence Paul Kagame avuga ati nubwo Imana yogica ibwira abanyarwanda yo tumajewe. Mu majambo yiwe ati mubo Imana yatuma mu by'ukuri n'igihe abanza guhera. Kuko mujya kuntora kuba umuyobozi wa RPF nkoresheje n'ururimi rwabo amagambo yabo kuvuga ngo Imana yarabakoresheje murantora. None se ari uko bimeze kuki ari mwe yatuma kandi ntintume cyangwa ntimbwire? Ushobora kuba wibaza ko vyari mikino, ariko reka nkubwira igitangaje. Iri tegeko rikimara kujaho insengero 600 n'imisigiti 100 vyahise vyugagwa vyako kanya. Ntivyarekeye ngaho kubera ko mu mwaka wa 2024 hongeye kugagwa amasengero angana n'ibihumbi 8, hanyuma mu mwaka wa 2025 hugawe amasengero yaba 10,000. Perezida Paul Kagame avuga ku vyerekeye amasengero yabwiye abene gihugu bo mu Rwanda ati kubwanje nta sengero nimwe yo kugururwa mu Rwanda yaba ari vyo nigirira. Mu majambo yiwe Son Excellence Paul Kagame ati amasengero aradindiza development kubera ko nta nakaza atanga. Jewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga bya ntambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare nazo zatanga akazi se they just cheat abenshi they just cheat. Ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe bifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu twirwa tuganira ibintu bya church bisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Inyuma y'aya majambo ya Perezida Paul Kagame abantu benshi baribagije ati niki kuvyukuri cishije inyuma y'aya majambo yo kugara insengero, na cyane ko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda 90% ari abakristo basengera muri katolika, abandi nabo bakaba abaporoti. None kuvyukuri yo bari ngingo ijanye no kugwanya ubuteka mutwe buvugwa muri aya madini canke ko bari kugira ngo bagwanye uwari we wese yozana iciyumviro cyo kugira ngo agwanye ubutegetsi bwa FPR? Aha ni kuri Mahango TV wahageze, manzi ukore subscribe kugira ngo tugendane muri iki kiganiro. Jewe tugiye kubana na Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Kugira ngo dutahure neza ibibazo twibajije, reka tubanze dusubize inyuma gato amaso, tubanze turabe iyi myemerere dufise uyu munsi ahantu yazananye. Ku vy'ukuri nta gushidikanya ko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bibiri bisangiye umuco ndetse no mu vyo kwemera. Imbere y'umuzo w'abakoroni rero abarundi n'abanyarwanda ntibari abakristo canke abamizirima, oya ahubwo nyabona abarundi n'abanyarwanda bemera Imana imwe. Ariko gusa ngaho igitangaje nuko bemera Imana yaremye ibintu biboneka gusa, ahabo baremera nk'Imana yaremye amazi, izuba, ikarema imvura n'ibindi bitandukanye. Ushobora guhita wibaza ikibazo ngo none imbere y'umuzo w'abakoroni ninde yigishije abarundi n'abanyarwanda kwemera Imana? Ku vy'ukuri nta numwe yabigishije kwemera Imana, nta muprofete eka nta n'uwigize mu missionnaire yaje kubigisha nkuko tubibona mu yandi religion monotheiste yaba y'abakristo canke y'abamizirima. Muri aya madini y'abakristo canke y'abamizirima usanga ngo hari intumwa zarungitswe n'Imana kugira ngo zize kwigisha ubutumwa bwiza. Gusa iki gihe imbere y'uko abakoroni baza, abanyarwanda n'abarundi baganira n'Imana biciye mu migigwa yo kubandwa no guterekera. Baje kwenda imitima y'ingoma
ngo u Rwanda rugira umutima, inka zigira umutima, abagabo bagira umutima, abantu n'ibintu byose bigira umutima. Seka agasani k'u Rwanda rusekerera ubwubwe neza, rusenderezemo amahoro n'amahoro, rutsindira ubusambe n'ubusharire, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindire nyamusi n'intumwa, rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Gariki ibiganzo tugabire rugaba rwagisha rugabo maze twishyuke mu Rwanda. Mu kwemera ko abarundi niyo ababandwa bariko barabandwa babwirizwa kubyina agasumo ka mwaro iwabo w'Imana mu mbyino babyina. Kandi cyo nagomba ndababwire kandi nuko amazi asuma muri umugigo wo kubandwa yarafise ikibanza gihambaye. Ako gasumo ka mwaro rero niko ka mbere mu mazi yasuma ababandwa bemera. Ariko rero aha imigenzo n'imyemerere twari dufise byose byagiye guhinduka inyuma y'umuzo w'amazungu aho batuzaniye imyemerere mishasha n'Imana yabo yo kwizera no kwizigirwa. Aba bazungu igihe bamara kuza batuzaniye ibitabo bavuga ko ari vyeranda kandi ngo vyarizwe n'Imana. Inyigisho ziri muri ibi bitabo zakwijwe muri Afrika yose mbere zirashika no mu bihugu vyacu, aha ndavuga Burundi n'u Rwanda. Aha ni naho rero uyu munsi abarenga 90% bemera Imana ifatiye kuri kino gitabo bita Bibiliya. Gusa ngaha bakimara kutuzanira ibi bitabo hari ibintu bibiri vyabaye bihushanye. Ku vy'ukuri twebwe imbere yuko abakoroni baza Burundi n'u Rwanda bizera Imana yarimye vyose akaba ari igaba vyose, ariko aho vyatandukaniye n'Imana abazungu batuzaniye nuko twebwe tutigeze twizera yuko hariho Imana izoduhana canke ikadushimira igihe tuzoba twarakoze neza canke twakoze nabi. Ku vy'ukuri ihanwa n'ishimirwa bizoba ku munsi w'imperuka. Igiciyumviro cyazanwe n'abazungu bavuye mu burengero bw'isi. Ibi ni navyo vyatumye twebwe imigenderanire twari dufise hagati yacu n'Imana igenda igabanuka, hanyuma twinjiza imyumvire batuzanyemo. Ikiciyumviro c'imperuka ku vy'ukuri cyavuye mu Burayi aho bavuga yuko Imana izorungika mu ijuru abakoze neza, hanyuma abakoze nabi nabo ikabarungika mu buriro. Kuva ico gihe rero ibi byose bikiba twatanguye gutinya Imana, amasengero aragwira, abarongozi b'amadini nabo bafatiraho batangura gutera ubwoba, amadini aragwira. Vyagezaho gushinga urusengero bihindura intumbero yo kwigisha Imana, ahubwo nyabona bihinduka ikibanza cyo kudandaza hamwe no kwegisikuruka abantu. Ku vy'ukuri umunsi w'imperuka sinibaza kutoranya, kubera ko yaba umuntu mukuru, umwana, uwukuze, umugabo cyangwa umugore bose barageramiwe. Kubize hoho no kwiga baraminuza, ahubwo ngo vyabaye ibintu bibabaje cyane. Iyo bageze ko Perezida Kagame we avuga ngo sinahura ukuntu abantu bize no kwiga muraminuza mushobora guhendwa n'umusazi mutazi niyo abajanye, ntimuragire n'ubwenge bubabaza ngo mbega utujana hehe. Mu majambo yiwe Son Excellence Paul Kagame ati aranga ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se kiba kikiriho ko mwashize bitabaho, ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo. Umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabiye wa mugani w'ikinyarwanda. Aho ni ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuze, muraho muri abantu babirase babandi barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi hari nabo bica, hari nubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi ko mu bindi bihugu umuntu unera cyo umusazi agatwara abantu, akabatwara abantu benshi magana nga, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba. Cyose n'ibyo mushaka mwebwe, n'ibyo mushaka kubamo. None inyuma y'ibi byose abanyafrika ku vy'ukuri twadusenga Imana kubera ko tuyikunda canke hoba hariho ubwiyorobetsi, ubujyajya n'ubusuma, nubwo hari abandi bavuga kubera ubukene bwiganje mu miryango myinshi ya Afrika. Abenshi rero bikabatuma twizera Imana, tukitura Imana nk'ubuhungiro bw'imibabaro dufise muri iyi si, bimwe biyita refuge psychologique. Aha rero niho Perezida Kagame ahera avuga yuko atumva impamvu igihugu gikenye nk'ico muri Afrika gishobora kuba gifise amasengero ibihumbi 10, hakugwiza amashure, amavuriro ndetse n'ibindi byo giteza imbere. Babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda, ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko?
abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo. Gusa ariko kandi nubwo twasobanuye ibintu byinshi kandi byumvikana vyatumye Son Excellence Paul Kagame yugara amasengero, hari n'abandi babona ko iyugagwa ry'amasengero mu gihugu cy'u Rwanda byo bari fitaniye isano n'ibibazo bya politike. Muhinga mu by'amategeko Louis Gitinywa avuga yuko burya amasengero atari ahantu gusengera gusa, ariko kandi rimwe na rimwe hari igihe amasengero ashobora kuba ibibanza bishobora kuvamwe ivyumviro bishobora kubangamira ubutegetsi. Ati bi rero FPR niyo vyihanganira ngo kubera ko nta dini, nta mategeko, nta organisation kana n'ubundi mugambwe n'umwe ushobora kugira ijambo ku banyarwanda uretse umugambwe FPR. Paul Kagame n'umugambwe wiwe FPR bamaze ku butegetsi imyaka 25 kuva bashika ku butegetsi. Rero mu nama nshingamateka nka bose baba bava mu mugambwe w'umukuru w'igihugu, gusa bamwe bavuga yuko ikibazo atari kuva mu mugambwe w'umukuru w'igihugu, ahubwo ikibazo ari ukukorera abene igihugu baba bashinzwe kugenda kuvugira. Nkuko nawe avyivugira ati iyo nkukosoye ukabona ko ari ukukwanka, ahubwo ikiza nuko nokomeza ugo gwanko nkakugereka kurusyo. Kuvuga ngo uranyanga kubera ko nakubujije gukora amafuti cyangwa kubera ko nakweretse ko ibintu runaka bidakorwa, nabimenya ko utekereza ko ari ukukwanga ndakumerera nabi. Yes, go ahead and put you right. Ndakomeza ngushyire ku murongo, ahubwo uratuma rwose ibyo wita ubwanzi nyine ubyumva ndabikuzanaho ndakugerekaho urusyo. Yes. Absolutely. You have to bear the weight of that. Ku vy'ukuri turageze ku musozo wa video y'uyu munsi, aho yagarutse kwiyugagwa n'iyugururwa ry'amasengero yo mu Rwanda. Ku vy'ukuri kuri bamwe ni operation yo gukubura kugira ngo bakora amasengero atakwije vyangombwa kandi akongera kikikamukiza kugira ngo yiba abanyarwanda. Gusa ku bandi nabo babona ko ari politike yo kugwanya ahantu ari hose hashobora kuvukira icyiyumviro icyo ari cyo cyose gishobora kugwanya canke kigasumbya igikundiro umugambwe FPR. Ariko se burya ugira ngo abantu ntibabona niba umuntu agutwara neza kubera iki uwo kwemera kundi umuntu akubesha? Commentaire yawe nzoyiha agaciro. Je twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Gukora subscribe niba iyi video yakuryoheye, dusubire mu bindi biganiro.